inyana Imana yaremye abakobwa Imana yabaremye ku buryo umenga bameze nk'amashugwe umuntu akibabona ucutiratasiyo kuri bo mugabo ni vyiza kuko Imana yashatse ko dutiratasiyo kuri bo tubabonye Imana ni yashatse ko bijya tubonye ko ari byo turaba jewe nico nobarira abajene bakiri bato ubwa mbere so kwirukanga kumufasha ubwa mbere no kwirukanga icyazo gufasha nibaza ko gatahurize cyane kandi agasubiremo ubwa mbere so kwirukanga kumufasha ubwa mbere nukumanza kurondera icyo umuntu azoza kugufasha so ukazusanga ahari kugira ngo amesere impuzu umuhungu bamba umugabo amutekera indya amuhiteguriye kwaza ibintu nk'ivyo hamarira abantu iyo siyo ntumbero ya mbere Imana yaremeye umukobwa kugira ngo azoze gukora umukobwa sumuyaye umukobwa numufasha Welcome my beautiful people, murahawe ikaze mwe mudahengeshanya gufyonda like, subscribe na comment kuri channel yacu ya YouTube. Ni kuri Sky Media TV. Uno munsi rero tukaba tubafitiye umutumire nawe subundi ngira ngo arahera ko twibwira izina twumve ninde hama tubandanye tuyaga. Mazina yanje ni Pastor Irinishe nkaba n'umupasiteri arongoye izitwa GGC Muyingo. GGC majambo yose ni God's Glory Church mu Kirundi ni urusengero garagaza ubwiza bw'Imana. Thank you. Ego murumva yuko turi kumwe n'umuntu ahambaye cyane n'umuntu navuga yuko akuriye eglise mu ntara ya Muyinga. Numva yuko n'umuntu kabisa ahambaye. Uno munsi rero twagomba atiyagire bimwe mu bibazo turi bumubaze ku bijyanye no gwaruka. Twashaka Pastor Willy utubwire hanini urukundo ku bantu badasangiye no kuvuga sex, abantu badasangiye ibitsina, urukundo ni iki? Akoze cyane. Jewe kuri jewe cyo novuga cyambere gikomeye cyane ku byo bita urukundo. Ubu benshi n'abakoresha terme ngo abantu barakundanye. Kuri Jesi yo terme nkoresha kuko si Imana yakoresheje muri Bibiliya. Kubera ko Imana atari yakoresheje muri Bibiliya. Muri Bibiliya tubwira inkondo zitatu. Urukundo rwa mbere bavyo iyo bandisizezerano rishasha barikura ururimi rw'ikigiriki. Icyambere ni urukundo bita Eros, urundi bagwita Phileo, urundi bagwita Agape. Urukundo Eros ni urukundo abantu bakundana kugira ngo bahuze ibitsina. Urukundo rwitwa Phileo na abantu bakundana kubera bafitanye ubucuti bw'imiryango, swate baravukana, hamwe nibaye nasenga bani n'abavyara n'ibindi nkuko. Ubwo n'urundi rukundo rugira kabiri. Amara ubwoko bwira gatatu bw'urukundo n'urukundo bita Agape, n'urukundo rw'Imana. Rero ubwo rukundo rw'Imana n'urukundo rutagira imipaka abantu bakunda atakivatiye ko kandi kabakunda bose. Kuri jewe rero ni kubera ko indimi zagiye ziratakaza kubera abantu ko imisi bagenda barahindura indimi ugasanga hamwe bavuze ngo abakobwa basigaye bita ngo n'abasto abandi ibindi nk'ivyo nyene. So mugabo ayo matero mukwaza ahindura icyo twokwita kanovera canke insiguro y'ikintu. Ariko Bibiliya nikoresha abantu babiri badasangiye ibitsina iyo bagiye muri relation. Bibiliya ntivyita gukundana, Bibiliya ivyita fiançailles. Twumvise yuko urukundo wavuze yuko ruri mu mice itatu. Jewe ndashimikira ku rukundo rwa gatatu hajya bavuze gute? Urukundo rwitwa Agape. Agape urukundo rw'abantu bashaka kubaka. Oya no rukundo Imana ikunda abantu bose. Urukundo Imana ikunda abantu bose icyo noruvuga ko umuntu wese yakiriye Yesu Kristo canke umwana w'Imana wari we wese ubwo rukundo ruri ndani muri we. Rero bisigura ko akunda abantu bose. Igihe yegereye umukobwa akamubwira ngo shaka dukundane ahubwo ababeshe bashatse kuvuga ko atari umwana w'Imana. Kuko umwana w'Imana afise urwo rukundo muri we akunda abantu bose. Uwo mwanya rero aje kumupropose si wo mwanya atanguye kumukundirako. Yarasanzwe amukunda ahubwo gusa aje kumupropose mubwira irindi jambo yomubwiye ati shaka ko mbere umufasha. Ubwo nivyo Bibiliya ivuga. Rero muri terme twokwita ariyo y'Imana y'ukuri. Umuhungu yo propose umukobwa amubaza ati wombere umufasha. Ego nico twokwita urukundo rero bita kino gihe ngo bajya abantu barakundana muri kino gihe cyacu. Ariko gwa fiançailles. Ego ariko gwa fiançailles. None urukundo gwa fiançailles twumvise intumbero yago ni kugira abantu bubakane babane. Ego cyane. None ni ryari umuntu abona ko yageze
akavuga ati jewe harageze kabisa yuko njya muri fiançailles ndondera umuntu tuvyumva kumwe duhavure dukundana duhavure tubana twuba kugwacu n'iryari umuntu abona ati nageze. Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Igihe umuntu abona ko hageze icyambere reka dusubire mu murongo twasoma yavuze ngo uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine, no kuvuga ko Imana yari yamaze kure mu mugabo. Yani majambo yo kuvuga umugabo ko atari byiza ko yibana wenyine, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Nigihe umuhungu yamaze kuronka ibyo akeneye ko kuba umufasha, atararonka ikintu woza kumufasha ntiharagera byiza yomanza kumenya icyo uwo mukobwa azibaje kumufasha. Kugira mariage si ibintu by'ibigumbagumba, si ibintu by'ibishobisho nkuko tubibona ku bajene benshi, ukabona umenga vyamutwaye yaborewe niki oyaye. Kugira mariage ni aho umuntu ageze gufashwa niki, utegeza kuba waramenye destiny iri ku buzima bwawe, kuko Imana igihe yaremye umuntu nta muntu numwe Imana yaremye kugira ngo azikwira hano kuri inosi. Ndaguye nk'akarorero, uravye bahinga hano kuri inosi akoze telefone nugira tuyikoreshe mu gutelefona communication, umuntu akoze imodoka nugira tuyikoreshe muri moyen de déplacement, umuntu akoze impuzu nugira tuyirabe nugira tuzoyigure tuyambare. Ikintu cyose rero gikorwa gifise intumbero. Igihe Imana yaremye umuntu yari ifise intumbero y'ivyaje gukora hano kuri inosi. Rero igihe umuntu ataramenya icyo Imana yamuremeye gukora hano kuri inosi ntaragira no gufashwa. Akwiye kumanza kumenya icyo Imana yamuhamagariye gukora hano kuri inosi. Akimenye harageze ko arondera umufashe. Jewe kwanza ndasigera n'abantu ko ari byiza yuko akimenye yomanza kukica ko kagikora yatangura kumuzanira amarizirita, kuko icyo kintu kitarakuzanira amarizirita biragoye ko kuba kurugo, kuko urugo ni investissement, bisaba finance, bisaba uburyo kanaka, kuko abantu bavyaye ntuzobasomesha kubusa. Iyo ngabire utegeza ko warayimasterinze hambika yaratanguye kukuzanira ivyamwa kanaka, no kuvuga moyen financier. Ego urakoze cyane. Ni kihe kintu rero umuntu yo kwisunga kugira abone reyema ahitemu uwo bashobora kuja mu rukundo? Je niko nkoresha ijambo rukundo, mugabo bavuze ati ni fiançailles, no kuvuga aba bandi bakundana atari iyo ntumbero kugira bubake, no kuvuga baba bavuze ku bwawe si urukundo no gutakaza umwanya. Yego reka tufatire kwiki cha fiançailles. Umuntu yobona ati ujya kabisa arakwiye kumbera umufasha yo kwisungira. Icyo yo kwisunga cya mbere ndaguye nk'akarorero, sivyo? Sipoza ko jewe na wewe turi kumwe hama hariho ikintu pawe reka ndeke gutanga akarorero kuri wowe. Sipoza ko ndi kumwe n'umwana mutoyi, hama imbere yanje hari imeza nini turi mu nzu, hanyuma nyene yuwumfasha guterura iyo meza kugira tuyijane nko hanze. Ese ko umwana wona yofasha? Ntivyo kunda ko umwana afasha kuko ntabishoboye. Mugabo turi kumwe n'undi muntu akuze arashoboye, ari capable gushobora guterura iyo meza akamfasha, naho je nayishoboye jenyene, hama twayitera turi babiri tukayishikana hajya ahantu. Rero iyo umuntu amaze kumenya destiny ku buzima bwiwe, icambere akeneye no kumanza kumenya uyu muntu arabishoboye. Reka nongere ko kano kantu kanezera ko umuntu azokumva kazomuheza agira. Inyene Imana yaremye abakobwa, Imana yabaremye ku buryo umenga bameze nk'amashugwe, umuntu akibabona ucutiratasiyo kuri bo. Mugabo ni vyiza kuko Imana yashatse ko dutiratasiyo kuri bo tubabonye. Muga Imana ni yashatse ko bijya tubonye ko arivyo cyo turaba. Utegeza kuraba beyond yabijya ku Imana. Usomye hepfo ngatwe ko turasoma, usomye hepfo Imana birivuga ngo eje kuri Madamu, eje kuvuga no jama kimuzana ibikoko kugira ngo irabe. Imana yashaka kuraba ko Adamu abonamwo umufasha bikwiranye. Yani majambo mu bintu byose birengana, bajya bakobwa bose barengana, sabafasha bawe harimo umufasha umwe. Uwo mufasha mbwa n'uyuhe nicyo kibazo uri kurambaza. Uwo mufasha n'uwo muntu hirya yabijya bintu bitumye wumva umenga oteratasiyo kuri we, ushobora kubona ko muri we harimo capacity yo kugufasha gushitsa iyo destiny iri ku buzima bwawe. Nibaza ko gitahuritse. Okay, kiratahuritse cyane. None iyo akabazo kanyuma kugira ngo turangiza, iyo hataragira ko umuntu ahiga umufasha wavuga ati ni mpaka ubanze umenye wewe umuhamagaro wawe cyangwa se destiny yawe, hama umaze kubona destiny yawe uheze guhiga ugufasha kuyibandanya. Iyo ubona yuko katijewe destiny wanje ntabwo iragera, birakwiye ko urindira canke wovuga ati jewe bizoba turi kumwe. Urakoze cyane kuri ico kibazo mbagije. Reka mere ku manuro amaje ndacishura. Ubu turi muri monde ico twita monde de media, aho umwana avutse
avuka filime araba icyambere abona ivyo bintu nyene biramuzubaza bikamutera apeti cyane akiri mutoyi kumva umenga yo bitambukiramwo hataragera muga kuri jewe impanuro numva nohereza umuntu wese ariko aratwumviriza nuko bwa mbere iyo manza kwitonda kuko ndatanga nk'akarorero gakomeye cyane ndafise umuntu yama nkunda kurabira ko ibintu bimwe bimwe dufate nk'akarorero umuntu ari well known azwi cyane kwisi uravye nk'umwana mutoyi yayikoze akiri mutoyi cyane yitwa Mark yakoze Facebook na WhatsApp ubu niwe yayiguze so uravye imyaka yaransijeyo yashoboye kuransa Facebook kugira itangure gukora yayiransa yari munsi y'imyaka 20 mugabo ndibaza yafashe umwanya kwikora ryari iyi myaka abandi bakorokera muri adolescence bakaca bagomba gushubira kuja amarorasyo wewe ntiyari mu by'amarorasyo wowe yariko aramastering ingabiri ku buzima bwiwe iki gihe umenga amakrasema batanga ku isi umenga bari mutunza agira 4-3 ari muri yo raya 3 havuye ba Bill Gates ba Warren Buffett n'abandi so ishishaka kuvuga ni iki rero uyu mwana mu gihe abandi bariko barazubara wewe yadekuvuye yagize découverte y'ingabiri iri ku buzima bwiwe canke y'ikintu Imana yamuremeye kuzokora hakiri kare cyane amazi kukimenya acara kijya kore akimastering cyane aragikorera ko cyane hama nico catumye uno mwana uba hageze ku myaka 30 ninga atarakwiza 40 ari mu miliyarderi ageraho ayiganwa n'abatama afite imyaka 70 60 kubera iki yarashoboye kuvumbura ingabiri ku buzima bwiwe hama arayimastering jewe nico no barira abajene bakiri bato ugambere su kwirukanga kumufasha ugambere no kwirukanga icyazo gufasha nibaza ugatahurize cyane kandi agasubiremo ugambere su kwirukanga kumufasha ugambere nukumanza kurondera icyo umuntu azoza kugufasha kuko numuzana atashije kugufasha nibi rero ubona abakobwa bubu yihuta ngo abonye umuhungu afise imodoka nziza afise ibiki hama wagenda muhira akazuja gutunga nk'umuyaya so ukazusanga ahari kugira ngo amesere impuzu umuhungu bamba umugabo amutekera indya yamuhitegure kwaza ibintu nk'ivyo hamarira abantu ivyo n'abayaya barabikora ivyo n'abavyeyi bacu barabikora ivyo n'abasister bacu baratumesera impuzu tukiri muhira n'umukozi arashobora kuza kubikora mu gihe umwanga ukiri umusore so iyo siyo ntumbero ya mbere Imana yaremeye umukobwa kugira ngo azoze gukora umukobwa simuyaya umukobwa n'umufasha so bisigura ko iyo destiny umaze kuyimenya biroroshe kwaza hamukabuzi ko ashoboye no kugufasha hama akazogufasha iyo destiny kugira ngo muzoyishitse hano kuri inosi muzove hano kuri inosi mwarabaye abahizi ndakunda ijambo Imana yabwiye Abraham yabwiye ngo izina ryawe nzorigira rurangirana hano kuri inosi Imana ni yari yirefeye ku bindi bintu byinshi Imana yari izi kwinga biri muri Abraham izoyikuza ituma izina rya Abraham rimenyekana kuri inosi so birababagire kuvana kuri inosi ni muyinga atabantu bigeze bakumenya haizi ngigiye kimwe muri quartier ubamwo canke dufate igihugu bayemo canke intaru bayemo warapfuye après imyaka nka 10 bakavuza ati umuntu yitwa kunuko nawe muzi agazanga nta numwe amuzi kweli birababaje cyane nga biraryoshe ko uzovuga izina ryawe hano kuri inosi hama n'abana bawe ukazobasigira ico kintu wa masterings urakoze cyane okay mu guheraheza rero twagomba tubashimire kuri kano kanya ego naje ndabashimiye cyane kuri no mwanya twagirani nizere ko ibyo twabigishije abajene bakiri bato n'abantu bamaze kubaka ingo bino barabikeneye uko maze kuvyumva ukamenya yuko ari agakosa kakoreza ubwa mbere mu ntango cyuzuye kabire para ukavugana n'umugabo kugira mumenye destiny ku buzima bwiye hama kugira imufashe kwishitse urakoze cyane akajambo kanyuma wosigira abariko baradukurikirana kagasoni karuki okay akajambo kanyuma numva nobaha nakantu numva kari ku mutima mu byo navuze byose novuga kino kintu hakaba taragera yuko umenye kiri ku buzima bwawe ntibirukange kumufasha irukanga ko ngabiri kuri wewe hamuzorondera uza kufasha iyo ngabiri hama icya kabiri nuko umuntu akiri muri ico gihe ariko na mastering ngabiri yorondera ibitabo byinshi yoja nkatwe mu rusengero turafise ikigwa cyitwa GGF yitwa ni God's Glory Family ningo zigaragaza ubwiza bw'Imana ndabasijera yuko nk'abantu benshi boza kwiga ivyo vyiko turagira ama publicité iyo hageze ko twigisha ivyo vyiko rero twabasaba ko umuntu yogwiza ubumenyi cyane kuvyerekeye urugo kuko iyo bikorokeye mutabizi burya ibyo utazi biraguhana burya wagomba kujikobero hama ukacufata direction kujana mu cyankuzo kwero aza kubona ko wazimiye kandi iyo wagiye ko atariho rero vyiza kugira ngo ikintu mbere ko cinjiramo kironderemwe ubumenyi umanze ukimenye izocinjiremo ukizi urakoze cyane kandi ikindi ndashimira ino televiziyo kandi ndakuraje abantu kuyikwirikirana cyane kuko bariko baratanga ubumenyi bw'ubuzima buzobafasha gose mu buzima
merci. Okay, mwakoze rero mwari ko muradukurikirana hari kuri Sky Media TV, mwari kumwe na CEO wa Sky Media. Ndababwira yuko nta ahandi uzosanga ibiganiro nk'ibi atari kuri Sky Media. Nturengana udafyonze rero subscribe kubakoresha ururimi rw'icyongereza, kubakoresha ururimi rw'igifaransa ni jambo s'abonner munsi ya video niho riri. Hama uce ufyonda ku gakengeri kugira ngo ntuzoze urarata ibiganiro tuba turiko turakoresha.